Amahoro kuri mwebwe mwese bakunzi ba televiziyo Isanganiro n'umwanya wo kubashikiriza amakuru mu rurimi rw'ikirundi. Amakuru twabateguriye kuri uyu wa gatandatu mu nkundire ndatangurire kuri zingingo nkuru arizo zikurikira. Umunyepolitike Francis Rohero yari yitoje mu matora aherutse mu mwaka wa 2020 arashima ingingo ya leta yo kugabanya igitigiri c'intara amakomine amazone n'imitumba akavuga ko bizofasha guteza imbere igihugu. Nayo kunagura imigenderanire y'u Burundi n'andi makungu hamwe no kugarukana umutekano ngo ni bimwe mu vyaranguwe neza n'umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye ni mu gihe kuri uyu wa 18 ruheshi ariho yakwiza neza imyaka 2 irangiye yarahiriye kurongora igihugu c'u Burundi. Mukanya ni nkuri mwimwe ukwayo. Reka tongere tubahe ikaze mu idonido ryano makuru. Leta y'u Burundi yaremeje integuro y'ibwirizwa igabanya igitigiri c'intara amakomine amazone hamwe n'imitumba. Ivyo bikaba vyemejwe mu nama shikiranganje yakoranye ku munsi wa gatatu hamwe n'uwa kane. Umuvugizi akaba n'umunyamabanga mukuru wa leta Prosper Ntagwamiye akaba yamenyesheje nk'akarorero ko intara zizova kuri 18 zije kuri 5. Kugira ngo izo mbibe nshasha zishingwe mu vyisunzwe harimwo ibikurikira: ingene ahantu hegeranye hari hafi na hafi n'ingene abantu basanzwe babayeho, ica ahantu hamwe hamwe hose hisangije n'ivyo hafasha gutera imbere, ingene amakomine ashobora kwibeshaho mu vy'ubutunzi, imbibe kama n'ibitigiri vy'abantu, ukuzuzanya kuturere tugiye hamwe n'ingene ivyankenerwa ku benegihugu bishobora kubegera. Hisunzwe ivyo, intara zaciye ziva kuri 18 zija kuri 5 arizo zizi zikurikira. Intara ya mbere ni intara ya Bujumbura, igizwe n'amakomine akurikira: Bubanza, Bukinanyana, Cibitoke, Mpanda, Mubimbi, Muha, Muhuta, Mukaza, Mugina, Mugongomanga na Ntahangwa. Umugwa mukuru w'intara uri Bujumbura. Intara igira kabiri, intara ya Buhumuza, igizwe n'amakomine akurikira: komine Butaganzwa, komine Butihinda, komine Cankuzo, komine Gisagara, komine Gisuru, komine Muyinga na komine Ruyigi. Umugwa mukuru w'intara uri mu Cankuzo. Intara igira gatatu, intara ya Gitega, igizwe n'amakomine akurikira: Bugendana, Gishubi, Gitega, Karusi, Kiganda, Muramvya, Mwaro, Nyabihanga na Shombo. Umugwa mukuru w'intara uri Gitega. Intara igira kane ni intara ya Burunga, igizwe n'amakomine akurikira: Bururi, Matana, Makamba, Mpinga Kayove, Mabanda, Rumonge na Rutana. Umugwa mukuru w'intara uri Makamba. Intara igira gatanu ni intara ya Butanyerera, igizwe n'amakomine akurikira: Busoni, Matongo, Kayanza, Kiremba, Kirundo, Muhanga, Mwumba na Tangara. Umugwa mukuru w'intara uri Ngozi. Kuri ivyo rero umunyepolitike yigenga Francis Rohero arashima iyo ngingo yo gutunganya gushasha intwaro akavuga ko ivyo ndetse bizofasha yuko igihugu giheza kigatera imbere. Ubwa mbere navyakiriye neza, ni ingingo nziza yafashwe na leta y'Igitega
nkaba nibaza kandi ko bayifashe biyumviriye bazi igituma tumenyereye ko muri politike muri iki gihugu usanga abanyapolitike bariko barashihana bagwana bapfa ibiti ico sico kizana akamaro k'umunyapolitike no kugira politike z'agaciro zituma abandi bazifatirako zigatuma umuntu amenyekana ico no kwita influence kuba umuntu atuma iki gihugu ejo kizogendera ku vyiyumviro vy'agaciro bizanwa n'abantu bicaye biyumviriye bumva ivyo girira akamaro igihugu cyose nko kuvyerekenaho ico vyomara nibaza ko ari byinshi cyane ubwa mbere hari abategetsi benshi baca bagabanuka ivyo biratuma amahera y'igihugu agabanuka muri ubwo buryo kakaba n'ikintu cyo gushikana ubutegetsi hasi bimwe mu byo akora abo bantu ugasanga bikorwa n'abachef de zone bikorwa n'abakuru b'imitumba abanyagihugu bikabashikira bitiro birabavuna igira gatatu nofata ni nkuko benshi dukunze kubibona hariho ikintu inzitizi nyinshi cyo bita l'ordre administratif hari ama province menshi usanga bigoye kuronka ivyo umuntu yipfuza ubu rero nk'abagomba gushikana imitahe mu gihugu hagati abagomba gukora mu bintu binini cyo no kwita ama-espace manini nyakurungika imitahe minini leta ishobora gukorerako biba vyoroshe kubikorera ahantu hanini utagumuhura n'abategetsi ahuciye hose umengo ni ibintu bishobora kuzana inzitizi bishobora no kujana no mu byo gutegeka nabi canke kugira ivyo bunyonyezi ni ibintu bitari bike rero bifatira kuri ivyo abanyagihugu bareka kuba mu tudumbi umwe wese yumva yava ahubwo bakabona ko bava mu gihugu kinini aho bafitaniye ubucuti bw'imigenderanire buzana ibintu byinshi by'agaciro mu butunzi murazi iki gihugu carigeze kuba gifise ama province make mu nyuma barayongereza mu nyuma barayagabanya ivyo ni ibintu vyama vyashitse iyo rero umuntu afashe mwene izo ngingo atateguye neza ico agomba gushikako biba nk'ingingo gusa ya politike yo kunezereza abacanke kubabaza bugasanga ntaco yunguye nico bituma nasaba ntabafata iyo ngingo nibabe bize neza akamaro igirizane jewe mu vyigwa nagize muravye n'ibitabo nanditse kuri iyo ngingo nderekana neza ingene igihugu cy'u Burundi ari gito ubu tukibamwe turi miliyoni zirenze 12 ingene abantu boba ahantu hato hanini nyabaka genera umwimbu ivyo rero iyo ndiko ndabivuga nuko mba numva ko ivyo vyigwa bishobora kugira akamaro ntishobora kuba mu gihugu ahantu hose usanga abantu bariko barahaba bahubaka amazu bagijojanga utuntu duto ivyo bituma bivuza imigambi minini y'iterambere rero iyo uzanye ikintu nk'ico kugishiraho nk'ingingo ni kimwe mugabo kugira ico kimaza mu vy'ibikorwa bigirira akamaro abanyagihugu nikigira kabiri kandi kiba ari kinini cyane rero akagohero bavunyira nuko ivyo kwinvestisa mu gihugu babigira umugambi ukomeye gusumba kubwira abanyagihugu ngo nibisimemo ngo nibakora amaboko mu mpuzu bagira utwo bashoboye baza kumva tugira mugabo ntibizohindura agaciro kononekara iyo bifashwe minenego tumananye nano makuru mu gisata nyene ca politike aho kunagura imigenderanire y'igihugu c'u Burundi nandi makungu kugarukana umutekano hamwe no gusubiza hamwe abarundi hari imwe mu vyashoboye kurangurwa neza n'umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye ibi bishikirizwa n'urongoye umugambwe Sahanya Frodebu Pierre Claver Nahimana akavuga ariko ko imfashanyo igihugu kironswa zikwiye koko gushigwa mu iterambere ry'igihugu akabishikirije mu gihe kuwa 18 ruheshi ariho harumana neza imyaka 2 irangiye umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye arahiriye kurongora igihugu turavye muri kino gihe kuvyerekeye imigenderanire y'igihugu c'u Burundi hamwe n'amakungu turabona yuko hari intambwe nziza yagezwe ko imigenderanire yari yaracitse muri myaka 2 iheze turabona yuko iyo migenderanire yarasubiriye kujaho ndetse no muri aka karere turimwo biraboneka yuko hari akigoro kariko karaba kugira ngo Uburundi busubire kugira imigenderanire myiza n'abagaba aka karere dushizemo mbere n'igihugu c'u Rwanda kugira ngo tuvuge ati tugeze ku rugero rushimishije cyane nuko iyo migenderanire cyane yovyara iterambere ry'igihugu aho turabona rero yuko hakiri agahaze kuko tubiravye neza ubukene buracariho mu gihugu kandi nta migambi iboneka ikomeye twovuga tuti yubakiye ku mafaranga avuye hanze twovuga tuti iyo migambi turayibona neza iriko irakogwa Uburundi ntiburagira ku rugero yuko abanyaburaya batwizera batubwira bati ubu rero mu vyerekeye gusonera agatakazi na muntu ni vyiza cyane murashobora kuronka uburyo buhagije kugira ngo mushobore gutunganya namwe igihugu canyu dusaba President Evariste Ndayishimiye atwara igihugu muri kino gihe yuko yogira kigoro gusumbya muri ico gisata biraboneka neza yuko President Evariste Ndayishimiye
yashoboye kugarukana mu gihugu umutekano uhagije. Uyundi mugambi yashikirije ni umugambi werekeye gusubiza hamwe abarundi. Twarakurikiranye turabona yuko nivyo ahashikiye ku ntwaro. Ikibazo cyerekeye nk'ibibazo vyagiye biratandukanya abarundi yiyemeje kubihagurukira kugira ngo ivyo bibazo abarundi babiharire bavyumvikane ko bitore inyishu. Ivyo turana yuko hariho intambwe ishimishije biriko tumaze gushikako. Tukamusaba rero yuko nubundi yobandanya agashiramo ingufu nyinshi kugira ngo ujya mu gwisevere ndetse n'abandi bakora muri ico gisata bakore cyane gose kugira ngo turayuko twokogorora. Tubananye nano makuru mu gisata cy'agateka kazi na muntu, aho imwe mu myibutsa ifatiye ku mico n'imigenzo y'u Burundi ihungabanya agateka k'abana. Ibi bigashikirizwa na Pierre Nkurikiye, hakaba ari umushakashatsi mu bijanye n'agateka k'abana. Aha aratanga akarorero kumwibutsa uvuga yuko umukobwa atari umwana, akaba yabishikirije mu nama yatunganijwe n'urunani rw'amashirahamwe FENADEB, amashirahamwe yitaho ineza y'abana. Akabona ko akwiye gushirwaho inyigisho zijanye no gukingira agateka k'abana ku mashuri. Hariho inyifato, ingiro n'ingendo zimwe zimwe akeshi usanga zifatiye ku mico n'imigenzo y'ikirundi ya kera, usanga zihungabanya agateka k'umwana. Ibi navyo twavyerekanye duciye ku myibutsa y'ikirundi imwe nka ya myibutsa ivuga ngo umukobwa si umwana, ngo koba gatoka kaba gahungu, n'iyindi iza yerekana koko kutangana kw'abana. Ugiye kuraba mu myibutsa y'ikirundi urasangamwo izo nyifato, ingiro n'ingendo nyinshi zihungabanya agateka k'umwana. Twe twagerageje kuvyerekana dufatiye kuri iyo myibutsa, igatuma ifata kutari kumwe abana babiri cyane ifatiye ku gitsina. Ivyo byose rero bikerekana yuko hakenewe gushigwa inguvu nyinshi muri ivyo byo kubahiriza agateka k'umwana, na cyane hakaba ivyigwa byo kwerekana ukungene izo nyifato, ingiro n'ingendo zihungabanya agateka k'umwana, zaba izifatiye ku mico n'imigenzo y'u Burundi ya kera, zaba n'izi zubu tubona abubu bagira, ubicigwa kikazerekana neza kazisondeka, hanyuma bagaca bagifatira ko kugira ngo barabe ivyokogwa kugira ngo izo nyifato, ingiro n'ingendo zihungabanya agateka k'umwana ziheze zishobore gutorerwa umuti urama. Ikindi twavuze yuko hakwiye kwigishwa imigenzo myiza n'imico myiza yubahiriza agateka k'umwana kura mu mico n'imigenzo y'u Burundi, kuko iriho yo kwigishwa hamwe n'ivy'agateka k'abana bikigishwa no mu mashuri, kuva abana bakabimenya kuva bakiri bato kugira nabo bagira uruhara mu kubahiriza agateka kabo. Turabandanya nano makuru, aho abakozi bake hamwe n'amazu yo gukoreramo isuzuma bita laboratoire atemewe ngo arizo ntambamyi ikigo kijeje kugenzura ubuziranenge BBN kigira. Ibi bikaba byashikirijwe na Severus Ndayikengera, umuyobozi mukuru w'ico kigo ca BBN, akaba hari mu kiganiro yahaye abamenyesha makuru. Ingorane ya mbere dufise nukugira abakozi bake nkuko nabibabwiye, abakozi bake kandi bakeneye ubumenyi. Murabona igisata turimwo cya contrôle de la qualité nikironka umukozi wari we wese. Ikindi kibazo dufise niki cuko amalaboratoire yacu natwebwe nyene tutararonka accreditation kugira ngo ivyo dukoze ntagire umuntu azarabishirako kabaza. Accreditation, certification system turiko turabirondera. Ikindi kintu gikunda kuba hose kingorane n'imishahara mito y'abakozi bacu. Abakozi muri BBN iyo ni intambamyi ikomeye cyane. Aba bakozi bacu turungika gukontorora mu mayizine ku bintu bikorwa neza, ukabarungika ku ma station kurako ko bimeze neza. Umurungiseyo akabashika yasize imuhira imbabura imanitse, yasize imuhira
umwana atashoboye kuja ku ishuri biroroshe kumuha igiturire. Urumva niyo ni intambamyi ikomeye. Ivy'ibikoresho turiko turabironka, mugabo yindi ntambamyi tutisangije aha i Burundi turacyafise ingorane yuko la maintenance ibikoresho dukoresha. Ibikoresho kirashobora kuza kikarinda gihera kidakoze canke kije kigapfa fish ntumenye ko ari fish. Turakeneye turiko turabisaba yuko igihugu co forma ivyo bita des ingénieurs biomédicaux bashobora gukontorora ivyo bintu. Tubandanye nano makuru mu gisata c'imigenderanire aho integuro y'ibwirizwa y'imigenderanire iri hagati y'u Burundi n'igihugu ca Serbia yemejwe n'inama nshinga mateka mu gihe bamwe mu bashinga mateka bafise amakenga kuco ico gihugu ca Serbia comarira u Burundi, abandi bo babona ko atagihugu kibuze ico kimarira ikindi. Nicole Ninirahazwe. Igihigwa integuro y'ibwirizwa yo gutsimbataza imigenderanire hagati y'ibihugu by'u Burundi na Serbia kuri uyu wa gatatu, uruhande rumwe rwa bamwe mu washinga amateka rukaba rutabona neza akamaro nakunguko u Burundi bufise muri Serbia, naho biruko bamwe mu batowe n'abanyagihugu bo babona ko atagihugu kibura ico cungura ikindi. Uyu munsi kumbura umuntu aravye ico gihugu ko kimeze, umuntu yoshobora kwati nta kintu ndendereza cyo bakirimo, mugabo les états yo barabe ibintu bararaba kure bakabona ati mu gihe kanaka tugeze kuri intambwe abatashaka kuzobakenera. No fisque gukenera un soutien diplomatique birashobora gutuma ivyo bihugu bibiri bigira imigenderanire. Nkuko nabe gwasabivuze turiko turabanga Burundi ngo bwo iki muri Serbia, Burundi bwo kuki otumego turagira imigenderanire ku bya rutura, hama no muri Serbia ndiko ndaraba umurindi w'abantu bajayo nabo nyene nibaza ko batagenda badafise ico baza gukurayo, kuko niyo haciye ugashika aho ushaka gushika navyo nyene nibaza ko bari ibintu vyiza. Ikindi kibazo cagiye kiragaruka cerekeye ibituma abarundi baja muri Serbia. Bamwe mu bashinga amateka bakaba bafise amakenga ku bikorwa abarundi bakorerayo ko vyoba biteye kubiri n'imico n'imigenzo y'u Burundi. Mu nyishu yabahaye umushikiranganje w'imigenderanire Albert Shingiro yasiguye ko u Burundi budashoboye gukurikirana ivyo abarundi batari ku butaka bw'u Burundi bakora. Iyo bari muri bijya bihugu baca bagengwa n'amategeko y'ico gihugu, n'amategeko y'ico gihugu, mugabo biciye muri diaspora aba batwara diaspora sha guhanura, mugabo kujana n'amategeko barabwa n'amategeko y'ico gihugu barimwo. Inyuma y'ibibazo bitandukanye kuri iyo nteguro y'ibwirizwa kaba gyatowe 100% n'inama nshinga mateka. Ino kuri ino nkuru hijanye n'imigenderanire duce turangiriza ko hano makuru twabateguriye uno munsi. Reka dushimire mwe mwese mafasha kanya ko kuyakurikira, shimire na bagenzanje bo mu ruganda rwa televiziyo mafashije gutororokanya ano makuru, mubandanye mukurikira n'ibindi biganiro vya televiziyo Isanganiro.